Kuri uyu wa 17 Mukakaro 2024 Petero Buyoya yarahambwe mu Burundi muri komine Rutovu ahavuka. Ikiziga ciwe catahukanywe kiva mu gihugu ca Mali aho yari yahambwe bwa mbere. Twarabibabwiye mu nkuru ngufi zo kuri uyu wa mbere. Petero Buyoya akaba yacikanye ku itariki 17 Kigarama 2020 ahitanywe na COVID-19 mu gihugu c'Ubufaransa. Petero Buyoya naho yabaye umukuru w'igihugu c'Uburundi kabiri kose yahambwe atabirori vy'igihugu bibaye. Mumenya ko uwo yahoze arongoye igihugu yacikanye afise umutahe w'ubutungane bw'Uburundi umurondeza. Twashatse kugaruka kuri bimwe mu vyaranze ubuzima bwa Petero Buyoya. Niyo nkuru nyamukuru tuza kuyaga kuri uyu munsi. Mwiriwe neza, ni Davi, nizere ko meze neza. Petero Buyoya yavukiye mu ntara ya Bururi muri komine Rutovu mu mwaka w'1949. Agira gatatu mu bakuru b'ibihugu c'Uburundi bavukiye muri iyo komine. Petero Buyoya akaba ariwe mukuru w'igihugu wenyene yatwaye Uburundi incuro zibiri zitandukanye. Kuva itariki 9 z'ukwicenda 1987 gushika itariki 10 ukwezi kwa gatandatu 1993 no kuva kuwa 25 Mukakaro 1996 gushika kuwa 30 Ndamukiza 2003. Igihe bamubaza kubijanye nuko yatembagaje ubutegetsi incuro zibiri zose, perezida Buyoya yakunda kwishura kw'igikuru atari uko washitse ku butegetsi ahubwo ari uko wahavuye. Aho yari kuyishura ikinyamakuru Jeune Afrique akaba yashaka gushimikira ku buryo yavuye ku butegetsi incuro zibiri zose mu mahoro atamarasa asesetse. Petero Buyoya niwe mukuru w'igihugu dukesha imigambwe myinshi mu Burundi, multipartisme. Ivyo yabishize mu ngiro inyuma y'inama mpuzamakungu Conference de la Bolle yabaye mu 1990 aho Ubufaransa bwategetse Afrika gushiraho intwaro ishingiye ku migambwe myinshi. Petero Buyoya niwe mukuru w'igihugu c'Uburundi wenyene amaze gutunganya amatora akayatsindwa. Itariki imwe y'ukwa gatandatu yatsinzwe na perezida Ndadaye ku majwi ibice 64 kw'ijana. Buyoya niwe kandi dukesha amasezerano y'ubumwe bw'Abarundi. Ayo nayo yagiyeho mu 1992 inyuma y'ubwicanyi bwasinzikaje Uburundi. Twovuga nk'ubwicanyi bwa Ntega Marangara bwo mu 1988. Buyoya niwe mukuru w'igihugu wenyene yatwaye Uburundi mu gihe ca embargo, no kuvuga igihe atabidandazwa vyinjira canke ngo bisohoke mu gihugu. Ivyo bihano Uburundi bukaba bwabifatiwe inyuma ya coup d'etat yagiriye perezida Silvestre Ntibantunganya. Perezida Buyoya yari umukuru w'igihugu c'Uburundi yari afitanye imigenderanire idasanzwe na Eklezia Katolika. Yashitse ku butegetsi atembagaje perezida Bagaza yari asanzwe afise imigenderanire mibi na Eklezia Katolika. Aho rero harageze igihe Bagaza yaka Katolika amashure, ibitaro n'izindi nyubakwa yari ifise abigira ivy'igihugu. Intwaro ya Buyoya yajiha agahengwe Eklezia. Papa Yohani Paulo wa kabiri acagendera Uburundi ku itariki 5 gushika itariki 7 z'ukwicenda 1990. Kuva avuye ku butegetsi mu 2003 Buyoya yarakoreye cane ubumwe bwa Afrika nk'umurorerezi w'amatora mu bihugu bitandukanye. Yarakoze kandi nk'umuhuza mu gihugu ca Mali. Ukwezi kumwe imbere yo gucikana yaratanze imihoho aho yavuga ko ashaka gufata umwanya ukwiye wo gukurikirana urubanza rwiwe. Yari yaciriwe umunyororo wo guherayo yagirizwa kuba ari mu bagize uruhara mu rupfu rwa perezida Ndadaye. Ikindi mwomenya nuko perezida Buyoya yigeze kwiyamamaza ngo arongore umuryango w'ibihugu bivuga ururimi rw'igifaransa. Aho hari mu 2012. Vyaheze intsinzi itahukanye Michel Jean umunyakanada. Mu kwitoza perezida Buyoya akaba yarashigikiwe na leta y'u Burundi naho imigenderanire yahavuye itose karamonyuma. Dutandukire inkuru ngufi nazo. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ahamagarira Abarundi kudatora Abashingamateka batabakorera imigambi y'iterambere aho babaye. Yabishikirije ku itariki 11 kwezi kw'indwi 2024 igihe yari kagendera ibikorwa vy'iterambere biriko birangurwa n'umushingamateka Claude Nimubona. Claude asanzwe avuka ku mutumba Remera, zone Shombo, intara ya Muramvya.
hari muri rwa rukurikirane rw'igenda rimwo rwiswe karavani nkebuzo. Umukuru w'igihugu yavuze ko hari abashingamateka batogwa bagaca bigira Bujumbura ngo tuvyaranyabo bagasubira kugaruka bahiga amajwi. Herekanywe ikibanza co gucukuramwo ubutare ni mu mwobo uri mu ntara ya Kirundo, komine Busoni, aho havugwa ko wahoze ucukurwamwo ubutare bwo mu bwoko bwa coltan na cassiterite. Ishirahamwe risanzwe ricukura ubutare Bumeko Company niyo ryerekanye iyo nzira, rikaba ryarayeretse umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye hirya y'ejo hahise itariki 17 z'uku kwindwi 2024, aho yari kasoze risekeza ryiswe inkebuzo. Ahejeje kubona uwo mwobo no kumenyeshwa n'iryo shirahamwe ko akarere ko ku mutumba Murehe koba karimwo cassiterite ku rugero rw'ibice 70%, perezida Ndayishimiye yavuniye akagohe iryo shirahamwe ko ryozana amamashini ahingura ubwo butare baci babushora buhinguwe. Umugwi ntunganya vyese umunyinya uri mu gihugu c'u Rwanda, aho abaserukiye Burundi mw'isabukuru ry'imico n'akaranga ubumuntu Arts Festival. Muri iryo sabukuru riza gutangurwe kuri uyu Musi, umunyinya izokina icese Scars Mending canditswe na Rivaldo Niyo nizigiye. Mwakoze kudukurikira. Aya makuru muyasanga ku mbuga za Yaga na Iris News, ahanje tuzosubira ejo.